misi heze mwarakabonye akavideo kerekana amashuri mu gisagara ca Bujumbura. Igihugu kirimwo abamiliyarderi, igihugu kirimwo abantu banywa amacupa 5 ku munsi ya champagne zigugu miliyoni. Icupa rimwe rya champagne ruina rishobora kugura intebe zo muri irya shuri, sivyo? Kwandeka tubane icupa rya ruina nanga. Icupa rya ruina rimwe intebe zingahe z'abanyeshure. Atumvikana intebe intebe jewe ndazigura z'umukaratusi ndazigura 45,000 imwe. Mwumva harimo intebe zingahe mu icupa rya ruina? Igihugu kirimo abantu bafite amajipe V8 5 10. Guhe jipe V8 imwe gusa ati cengi ngurira intebe abanyeshuri. None hajya uri mu mahanga wicaranye n'abajye bazungu cyangwa bajye bagenzi bawe bakabona muri quartier bawe muri commune yawe abana bicara hasi urasubira kuvuga tuvuga n'ukuri kamoja hanze mbwira wajanye abana muri vacances muri kuri plage nziza muri rezo sosio umwana agacaza arirukana ngo he papa ngo hamwe wacu ngo abanyeshuri uri kumwe n'abanyamahanga urasubira kuvuga pourtant wafashe $100,000 uhitana abana mugenda muri vacances kuri plage hariya kuri Côte d'Azur. Mwumve ingaruka ibi bivuga ngo bizobazwa umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ni ndongozi yanyu ni le premier parmi les égaux. None sivyo muri henda rero ndababwiye uno munsi harageze ko duhangana n'umuntu wese atuzirika